bijanye n'igiteramo cha Vichou kuva muri The Fighter Production no vaki igiteramo kimeze gute cyabaye ku munsi w'ejo hari Ngozi mu ntara ya Ngozi kuri hotel Umva de Patriote igiteramo cyagenze neza ngaruke gato kuri Vichou ni umwe mu baririmbyi ubona ko kintu kijanye na live yoyo ni iwe birazwi mkali wa live niwe birazwi kabisa Vichou ntakoregwamwo nibaza yuko benshi bamuzi aramuzi ku ndirimbo zitandukanye mugano no kuri live arazi ko umuntu atazamenyerwa Vichou yes cyane ariko Vichou cyane kintu cha live ni mukari wa live manager nawe ni mukari wa show oya manager nawe n'undi muntu ayo tipe babanye babizi burya ubundi Vichou akumujana mu ndirimbo za playback umujana muri live bifuza kubona igiteramo Vichou vuba yohuriyamo na Kidumu Kibita yewe gaye ubundi nuko abantu tukunda kubijamo amategeko twategeza gukora ibita aha tuzo ko igiteramo ushaka guhuriyamo no vuga muko donc Vichou ariko kandi na Kidumu Kibita yose kigaragara nuko Vichou bafitanye contrat idasanzwe na The Fighter Production ndiko ndavuga na hotel Umva de Patriote ikigaragara nuko bafitanye contrat idasanzwe ugiye no kuraba muri post ziwe urabona yuko ishana kuzoba contrat ibandanya gatoya kuko uretse yuko yarahakiniye kuri yambuga yarahakiniye amagatanga shock umunezero ku bantu bagenda batandukanye muri gisagara ca Ngozi yongeye yatangaje yuko itariki imwe n'ukwezi kwa mbere uyu umwaka wa 2025 yongeye yatangaje yuko buca bahurira no kandi kugira ngo abaho umunezero ni show zibiri zikurikirana imwe yo kuri Noel n'indi yo kuri Bonani iko rero hari afite amasezerano adasanzwe hari ikintu jewe ndiko ndahomaka kuri Vichou ugiye ku rubuga rwe rwa Facebook usanga afise followers 23,000 kandi nta numwe followings yaba na manager wiwe ndavuga Happy Famba niko ravyumva nta muntu umwe followings kuri Facebook mugabo afollowings na 23,000 dafite kibazo ugiye kuri post ziwe nkiyi amajeme 20 amajeme 8 commentaire imwe amajeme 15 amajeme 56 yo ni hiti raba yagize partage ya Kezanere ugiye kuraba Yansan of n'imbuga ziwe uko biri kose Vichou nta numwe atazi kibazo agendana kibazo kabisa co c'amaso nibaza yuko bakwiye kwiga strategy yo kumanaging imbuga ziwe kugira ngo bikunde imbuga ziwe zigire vibe ugiye kuraba vraiment nta vibe imbuga ziwe zifise ni too much that's too much dafite kibazo ko Vichou ashobora kuba afite urundi rubuga akoresha rwa Facebook hambavu yuko tushobora kuba tuguzi uburuzi Facebook republic very public uburuzi rero ko akatagura amenya burafashe yuko bino onyi ano ma statistic ariyo ikitategezwa kuba kimeze nko kuko muririmbye bugi hajyagirwa n'imbuga muririmbye n'imbuga kabisa ariko Rubambo ndafite donc impamvu amasezerano ashobora kuba hagaze gute wavuze ko ari amasezerano manini cyane hagaze hagati ya Vichou na Umva de Patriote tariki ya mbere kuri kwezi kwa mbere azoba kandi yasubiyeyo yes tariki ya mbere kwezi kwa mbere azoba yari akarabaho umunezero abanyagihugu bo muri kariya gace kuko kandi yabigize kuri Noel no kuvuga ko le 25 umunsi w'ejo chatangwe le 15 chatangwe voilà Vichou rabizi ko ari umuntu ajana umwanya kuko Vichou bigira sama show ajya ama live concert kandi urumva bi normal biratawuretse yuko ntacerego ntagira gute umwanya mupange no nyine kuvujyanye ni note ni kwenda mbere naha byose bagendero bashigikire Vichou itariki imwe kandi nikibuza yuko imbari wagiye usubirayo nikibuza kandi ko nimutari wagiye uzojayo ukiraguba gusa ukunda umuziki wikibirira ikiryoshe nuko kandi Vichou twese turamuzi ntigera akora umuziki ntarimba umuziki we muri live agerageza guca hirya no hino live concert akaririmbako ku ndirimbo ziwe akanaririmba no ku ndirimbo z'abandi muri rusange neza cyane